Ndayishimiye tumwita kirogorogo. Ni kirogorogo kuko ntagira ijambo. Niyo avuze navuga nk'abandi ba perezida mvuga indya. Ndayishimiye mu 1993 yavuye kuri universite araduga agenda kwica abanyeshuri bo mu Kibimba ngo nuko ari abatutsi. Hanyuma yinjira mu Kirobere hamwe n'abandi, aca agenda ibuta aja kwica abanyeshuri b'ibuta, bababwiye ngo nibivangure ngo abahutu uruhande rumwe ngo abatutsi uruhande rumwe, baca barabica. Baranka kwivangura abo banyeshuri baca barabica, bati sinashizwe. Aca agenda ibugendana. Jewe hariyo mama yacitse ku icumu mu 1993 na bakuru banje batatu bacitse ku icumu n'abakazana babo, baciye bica muri iyo kambi abantu 654. Abo babishe bari bacitse ku icumu mu 1993. Hanyuma aho rero bari mu Kirobere, bagenda Iteza barica abantu, bagenda Imutezi barica abantu, baca baje Nyamutenderi barica abasoda bavuye gukina bari mu modoka. Aho ibyo bitiwe mu 1994 ageza kwica i Burundi, yaciye agenda gufasha interahamwe kwica abatutsi b'i Rwanda, gukora ihonyabwoko. Mwaramutse canke mwiriwe bivanye n'umumwese aherereye. Nkuko mubizi, my name is Wilson Rickson. No musi nongeye kugaruka fisi ibintu bitatu ushaka kuvuga. Ibintu bitatu ushaka kuvuga hanini, cambere harimwo umubabaro munini fise wo kubona yuko abarundi umenga ntidushobora kwigira ku kahise kacu, ntidushobora kwigira ku kungene igihugu cacu ibibazo cyagiye biracamwo ikibazo dufise ntitwigera dushaka kwiga ku bibazo Burundi bwagiye buracamwo. Ibibazo igihugu cacu cagiye kiracamwo ni ibibazo no musi twategerezwa gusubiza amaso inyuma, tukigira kuri ivyo bibazo kugira ngo dushobore kubana nk'abarundi mu budasa bwacu, yaba mu vyiyumviro, mu migambwe n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Impamvu mvuze ngo fise agahinda, fise umubabaro, ni ukubona uno musi hari umurundi ashobora kwibaza yuko ashobora kuzimirizwa ubuzima ubundi kubera ko badasangiye ivyiyumviro vya politike, batabona kumwe ingene babona umukuru w'igihugu, ingene babona leta ihari. Jewe amaze imisi ndonka amamessage y'amamenase, amenasa ambwira ko bazonyica, ambwira ko bazorondera umuryango wanje bakawica n'ibindi vyinshi bigiye bitandukanye. Ariko nagira ndakubwira ikintu kimwe, buriya abantu bemera Imana n'abatemera Imana, urazi yuko umuntu wese kw'isi yuvutse ufise umunsi wo kuvuka kugera n'umunsi wo gupfa. Kandi gupfa k'umuntu nubwo tubitinya ni ikintu gitegerezwa kuba, wavyemera wabikunda wagirane, ni ikintu gitegerezwa kuba. Rero je umbwiye ko uzonyica, nukuri nta kintu gishasha umbwiye, kuko n'ubundi ndabizi ko nzopfa. Kandi jewe sintinya gupfa, ahubwo ntinya gupfa ata kintu nkoze kugira ngo isi n'abari impande yanje bashobore guhinduka, bashobore kugira ubuzima bwiza. Hari message naronse, hari n'ibindi bikomantere nagiye ndabona, ariko ikintu cankozeko cane n'uyu muntu yaranditse ngo ndabona kabereye umupanga, nta n'urusoro umuntu yokwirirwa yonona pu. Ivyo mwifuza ntabwo mwabibona, ahubwo noneho tugukurira inkoni ku gishitsi, uzopfa nabi. Uwundi aravuga ngo amajambo Wilson yarayavuze ashobora kumukwegera canke abiwabo. Wa undi nyene ahejeje kuvuga ko mbere y'umupanga ati
ngira ngo yarimuye famiye yiwe yose hanze, ako turaza gushaka umuryango wiwe n'ababakomokako nimba bari mu gihugu batubwire neza induru asakuriza kuri X babe bose barasohotse. Alors nkaca nibaza nk'umuntu yandika bino bintu, eske wewe uzi ko utazopfa? Eske wewe uzi yuko ivyo uri kurandika, ivyo uri kurifuza, urabizi neza yuko ushobora kunyifuriza ivyo ejo ugasanga ivyo wari kurifuriza bishitse ku muryango wawe canke bishitse wewe? Nagira ngo twibukanye gato kuri kahise ku Burundi n'abagiye baratwara Uburundi. Uno munsi iyo ugiye nibaza ugiye ukicarana na generali Arengiyome Bunyoni ahafungiwe Gitega, nibaza ko yokubwira ati umugano uvuga ngo aho uri hari abandi, ngira ngo niwe muntu yokubwira neza canke umuryango wiwe. Nta myaka ibiri iheze yari umuntu akomeye mu gihugu, yari umuntu yicaga akiza. None uno munsi izo nguvu aracyazifise wapi? Politike n'umukino. Ikibazo nuko politike y'iwacu twabigize umukino mubi. Umuntu kuvuga ivyo abona bitagenda neza mu gihugu, ntaba kwanka, ntaba yanka nawe uri ushigikiye uwo muntu. Ahubwo umunyepolitike w'ukuri, indongozi y'ukuri, yategerezwa kumva ivyo umunyagihugu wese ariko aravuga, hanyuma bakabishira ku munzani bakaraba, basanze ivyo ariko aravuga bakabihindura. Iyo no musi mvuze ngo mu Burundi nta gitoro kihari, mu Burundi biraboneka, Burundi si n'ibintu vyo kwirirwa kuja gukora amatohoza menshi ngo urabe. Uburundi ni igihugu gikenye, abanyagihugu barakenye, barababaye, bararusha. Ivyo bintu ndabivuze canshika umwasi wawe bigenze gute? Ko igihugu ivyo mvuze uno musi ntakamvye nkavuga ivyo bintu, nkagira Imana abo banyakubahwa batwara igihugu bakavyumva, igitoro kikaza, ugira ngo je wawe nicaye ngaha muri Canada ico gitoro hari ico nkeneye? Igitoro aho ndi ngaha je igitoro kirahari. Yewe niyo ngiye kuri station nta n'umuntu bari abantu batanga ibitoro bahaba, uragenda ukiha wowe nyene bitewe n'amafaranga wifitiye. Ariko ndabivuze umuyobozi runaka akavyumva akagira ico ahinduye, wewe uriko uratera amaruru uri mu Burundi niwe bigarukako, niwe inyungu zigarukako. Ikindi naco, buriya umubanyi wawe mu Kirundi bavuga ngo umubanyi niwe muryango. Iyo mbona abarundi bato buriya bivuze ministre, president, it's okay, kuko bari abo barafise naho bahurira. President w'u Burundi uno munsi harashobora gutegurwa inama akagira ahurira na president w'u Rwanda, ariko wewe mbonera kure, wewe munyagihugu muto uriko uratumunwa, uriko uravuga yuko abanyarwanda ari abasi bawe bafashe bobica, uzogirane ikibazo ufise. Wewe uzohavurira hehe n'abo banyagihugu bandi uriko uravuga nabi ngo muganire ubasabe ikigongwe ku vyo wavuze? Ntaho. Umubanyi niwe muryango kandi niwe muzimyamuriro. Uyo n'umugani utaciwe na J. Wilson, n'umugani waciwe n'abasokuruza bacu. Umubanyi niwe muryango, niwe muzimyamuriro, niwe nshuti yawe. Kuko Uburundi n'u Rwanda, ubundi yaba twebwe twari dufise indongozi vy'ukuri, ndasubiyemo indongozi z'ukuri ziraba inyungu y'abanyagihugu, Uburundi n'u Rwanda vyategezwa kuba ari igihugu gifatanye kimwe, kuko turi bamwe. Reka ndababwire, inyungu z'uko Uburundi n'u Rwanda buba hamwe ni inyungu ku bantu bose batuye muri bino bihugu, gusumba aho tuba dutatanye turiko turaryana. Uno munsi Uburundi n'u Rwanda bari hamwe, umuririmbyi wo mu Rwanda asohoye indirimbo, cufata imiliyoni 14 z'abanyarwanda ni miliyoni 13 z'abarundi, deja ni miliyoni 27. Abo bantu bose nibaba biyumvanamo bakundana, urumva ko wa muririmbyi naye asohora nimba Bruce Melody yahora aronka views imiliyoni 3,
acaja kuronka imiliyoni 6 kuko hari abandi barundi baza kumuraba kubera ko bumva ko ari umuntu w'iwabo. Deja tuvuga ururimi rumwe, dufise imico isa, nta intere nimwe yari hari yuko twe dutatana dushwana dugapfa ibintu vya politike, kuko politike iraza ikagenda. Politike ya CNDD-FDD no musi hari izoza igende iveho igende. Politike ya Iprona yari hari yaraje irakora ivyo yakoze iragenda. Na CNDD rero mwebwe abanyagihugu, twebwe abanyagihugu namwebwe mbonera kure, mwategerezwa kumva yuko politike ni ibintu biza, bibaye ari vyiza bigateza imbere igihugu kikavansa kigatera imbere, bibaye ari bibi bigasubiza iki gihugu hasi, ariko uko bigenda kose bikavaho bikagenda. None umupresident yari ahari muri 2000 no musini wahari, umupresident yari ahari muri 90 no musini hahari, baraza bakagenda ariko igihugu kigasigara. Wewe iragusiga nk'umunyagihugu, iragusiga nk'umunyagihugu, niryo umuryango wawe uzogenderako. Kuko ni wasigira agira ibi bazoza baravuga ati uriya mwana no wa muhemu, uriya mwana no wa muntu yisha abantu, uriya mwana no wa muntu yahemukiye igihugu. Nkiyo mvuze ko uno musi politike ya president Ndayishimiye atari politike nziza, ugacuza nguru umwasi w'igihugu. Umwasi w'igihugu nuwarika aratuma ugenda n'amaguru. Umwasi w'igihugu yariko ariba agatunga inzu 150 na zinga hari wenyene, kandi wowe atani n'ugwara go kwishima ufise. Hama nabonye abantu benshi bambwira ngo kubera iki nguvugira ngo u Rwanda cyane, ngo biraboneka yuko ngo umenga ngo ukunda u Rwanda gusumba uko ukunda Burundi. Listen, sokuru yaravuze ngo akanyoni katagurutse ntikamenye iyo bweze, kandi akana kataraje iwabandi kibaza ko iwaba ariho bateka ibiryoshe gusa. Ivyo bimbwiwe n'umujene canke imbonera kure itarasohoka igihugu c'u Burundi, ndavyumva. Kandi umenga na president yarigeze kuvuga ati ze muratembera muraba handi uko bimeze. Umurundi wese ashitse mu Rwanda, na president ntibantunganye igihe aheruka mu Rwanda yaravyivugiye. Umurundi wese ashitse mu Rwanda arahaprecia ati gute. Ntiwibaze ngo personally jewe sinaprecia cyane u Rwanda ngo nukubera ko ruteye imbere birenze ekape, ariko nibuka histoire y'u Rwanda, nkaca ndabaho rugeze uno musi, nkaca ndaba mode de vie abanyagihugu bagenda barabamwo buke, nkaprecia politike bafise. Ni politike nziza jewe nshima. Ati gute? Kubera yuko u Rwanda rwo mu 1994 inyuma ya genocide yakorewe abatutsi, rwari u Rwanda ruri totally destroyed. Ariko uno musi ugiyeyo uravye ingene abanyagihugu, donc ukungene abanyagihugu baho biyumvira, nturinda kuja kure. Ndabatumiye muze murumviriza ikiganiro citwa Urunana. Ni nka théâtre, ariko ni ibintu bakina ubuzima bwa misi yose bw'abanyagihugu. Urumvamwe ingene changement de mentalité bagenda barayinjiza mu bantu buke, kumenya yuko utaye igicupa ca plastique ahantu, ntucubona ingaruka mbi z'ico gicupa, ntucubona ingaruka mbi z'iyo shashe, ariko au fur et à mesure iyo shashi izogenda yonone ubutaka, yonone isi ndimwa, hanyuma bizokugirako ingaruka utazi. Ivyo bintu bavyigisha mu Runana. Iyo ni changement de mentalité. Uriko aravyumviriza araza kubishira mu bwenge, yumve donc yumve ingaruka mbi. Yindi example bagashiramwe ati umwana, donc ibi bibateri vy'amatelefone abantu birinde kuza barabitaho babonye, kuko bishobora kuvamwo ikintu kibi gishobora no konona ubuzima bw'abantu. Iyi miti batera mu ndimo, amacupa vyavuyemwo bagira ahantu hagenewe kubishira, kugira ngo kubera ko bishobora konona ubuzima bw'abantu, gasanga muri ico gikino umuntu yanyoye muri iryo cupa
aragwa yaragiye mu bitaratswe gupfa. Iyi bateri ya telefone abana barifashe barayikinishije ngo bagiye gukora amatelefone iraturitse irakintoka abana. Iyo niyo changement de mentalité. Kandi ivyo ni ibintu bigenda biraba progressivement. Iyo rero umuntu avuze ngo iyi politique ni sawa, uca wumva we ngo konde Rwanda ngo kubera ko umututsi ngo uri kuravugira ubutegetsi bw'abatutsi. Hey, reka ndakubwiza ukuri. Jewe kuba umututsi canke umuhutu canke umutwa canke umuganwa, ndabimenye ngira ngo nta n'imyaka irenga 5 iheze ndabimenye ivyo bintu. Ndabimenye ivyo bintu ubwoko nuno musi shobora kukubwira ko ntanazi n'ubwoko bwanje. Kuko peu importe. Jewe umuntu ndamubonamwo ubwenge bwiwe, ndamubonamwo ikintu gishobora gufasha abandi, ndamubonamwo ikintu gishobora kumufasha kwiteza imbere, nawe agateza imbere abandi. Ico nico jewe mparanira. Nawe ubwoko bwiwa, ubwoko umuntu yaje akakwigisha akakumvisha yuko urabizuru ry'umuntu gacumuha ubwoko bwiwe. Esi yaba basi bakubwira bati umuntu avamwo zahabu, yo muntu mwobahe n'umuntu ararenze undi nawe avamwo ibi bizuru bivamwo ibiseru. Umuntu akabirabira akagaca avuga ngo agaca gukarifye. Jewe rero kuba mvuga ngo nukuri tube twemera iyo umubanyi wawe ariko arakora ibintu ubona ko ari vyiza, oriye kumugirira ishari, oriye yo kumva yuko umwifurije gupfa, umwifurije kubaho nabi, mwigireko genda umwegera umubaza ati wewe wabigenjeje gute, vyagenze gute kugira ushike hano hantu, hanyuma umwigireko nawe witeze imbere, nawe ushike ku byo ushaka gushaka, ushobora no kumurenga. Ariko ntibisobanuye yuko mu Rwanda atangorane bafise. Erega nabonye baracari mu bihugu bikenye biriko biteza imbere, barafise ingorane, barafise abantu barafise nabonye n'abantu barafise abantu bakenye, barafise abantu bashonje, ariko uravye ugiye ukaza urafata mu myaka 5 iheze byari bimeze gute? Mu myaka 5 iheze abanyagihugu batari bafise amatara bangana gute? Uri umwaka bangana gute? Mu myaka 5 iheze abana batashobora kuja ku ishuri bangana gute? Uno musi bangana gute? Ivyo ukagenda urabiraba, niho uvuga ati okay, politike bafise iriko iragenda iduga. Niyo mpamvu ubona n'abanyamahanga bakaza baza kugendera u Rwanda. Kubera iki? Kubera ko the improvement, ariko ntibisobanuye yuko n'abatabibazo bafise, barabifise. Hama ikindi kintu naco, iyo jewe narakwirikiranye neza ibi bintu biriko birabera muri Kongo n'ingorane ziri hagati y'Uburundi n'u Rwanda kuva 2015, ariko tuvugishije ukuri Uburundi n'u Rwanda mu buzima busanzwe, u Rwanda ni ikintu cyaherukura mu Burundi ku buryo Uburundi bugihagaritse u Rwanda boca bapfa. Tuvugisha ukuri ntitubeshanye. Ni giki? Nibaza ko atakihari. Nikimenyi kuva 2015 barugaye imipaka, ariko u Rwanda ntigwaciye rusubira inyuma mu butunzi, ntitwaciye tubona abantu baho bishwe na kwashe bagize tuvugisha ukuri. Alors ico nibaza ko tucemeranye. Nta kintu Uburundi bufise bushobora gufungira u Rwanda ngo u Rwanda ruce ubuzima buce buhagarara. Ariko no musi Tanzania ivuze ati ndafungiye Uburundi, ubuzima bwe bwohagarara. Ivyo tungira turavyemeranye. Kandi ntaco u Rwanda nago rufise uno musi rufungira Uburundi ngo mu Burundi ubuzima buhagarare. Nta kihari aho vraiment nivyo ndavyemera. Ariko turakeneraniye nubwo ubuzima budahagarara, hariho byinshi bihagarara. Turakeneraniye, abarundi barakeneye abanyarwanda, abanyarwanda barakeneye abarundi. Impamvu mvuze ako kantu nagira ndababwire naka, none ku Rwanda ata kintu rukeneye cyane mu Burundi ku buryo ubuzima Uburundi bugifunze ubuzima mu Rwanda buhagarara, kubera iki twabonye akigoro k'umunyarwanda agerageza kugira ngo yumvikane n'umurundi, ariko tutigeze tubona akigoro k'umurundi agerageza kugira yumvikane n'umunyarwanda. Ati ivyo bikuye guki?
kuva 2015 twarabonye Perezida Paul Kagame yaraje mu Burundi aje kuganira na Perezida w'u Burundi kugira ngo ibibazo bihari bikemuke. Ariko ntiturigera tubona Perezida w'u Burundi aja mu Rwanda kugira baganire ikibazo gikemuke. Mushiremo akabazo. Ikindi, ejo bundi batumiza inama y'abakuru b'ibihugu ba East Africa na SADC. Perezida w'u Rwanda yarafise nimba muri ko navuga ko ashigikiye M23, tuvyemere ko ayishigikiye. M23 kabiki iratsinda kuri terre. Iyo bishaka ari kuvuga ati singenda. Sinwe muri ko muratsindwa singenda. Ariko yaragiye muri Tanzania. Aragenda. Ariko twebwe uyu wacu yaravyanse kujayo. Nuwa kongara nka kujayo. Nikikwereka yuko umubano nukuri tutureke kubeshanya abarundi, tureke kubindyarya. U Rwanda ruragerageza kutubanira, ahubwo abarundi twebwe dufise ibindi bibazo dutegezwa kuronderera umuti. Nimba uno musi ikibazo ari Red Tabara. Red Tabara none kumengira kiragwanira muri Kongo. None abarundi ntibari muri Kongo. None u Rwanda rugaruka gute? Bon, besho chaba ngo ivya politike navyuzi. Yes, ivya politike navyonzi. Nico gituma je mbwira abajene bagenzi bacu. Mwirinde yuko abanyepolitike babakwegera mu ngwano mutatanguye. Muvyirinde. Kuko izo ngwano mutatanguye nta mpamvu yo kuja kuzigwana. Ingwano badashobora gushiramwe abiwabo, badashobora gushiramwe abana babo, badashobora gushiramwe abagore babo, kuri kibaza gushishiramo twebwe. Naheza aka kantu mvuga ngo wowe uri kurantera ubwoba kuzonyica. Ndinga jewe ndi umurundi akunda Burundi, yifuza kubona Burundi butera imbere, yifuza kubona Burundi bubana neza n'umubanyi wabwo, kuko Imana yabikoze kuriya. U Rwanda ntituzorukura ku isi, n'Uburundi ntibuzova ku isi, tuzokwama turababanyi. Ni entere yacu, kuko jewe ndazi neza usivye ibya hejuru, hariya hejuru mu bategetsi bo hejuru bazana ivyo bintu. Umunyagihugu wo hasi, abanyagihugu bo mu Kirundo bwambarangwe n'abanyagihugu b'ibugesera babanye neza. Izo ngorane nitwe tuja kuzishira, nitwebwe twitwa ngo twarize tuja kubishira mu bantu bato bo hasi. Mwebwe banyepolitike nimwe muza kudushira mw'ivyo bintu. Sina abanyagihugu bo nta ngorane bafitanye. Ikimenyimenyi mwarabonye Bruce Melody aje kuririmba mu Burundi, mwarabonye The Ben aje kuririmba mu Burundi, ejo mwarabonye Kiduma ari mu Rwanda uko vyagenze. Ariko ukazobona ngo twatuntu ngo no influencer mbonera kure bahaye novuga zimwe zitagira ubwenge, ukazumva ngo igihugu ngo kiri mu ntambara n'u Rwanda ngo n'umwasi ngo gacuja kuririmbayo. Come on, Kiduma ntari mu ntambara n'u Rwanda. Izo ntambara zibera mu mitwe yanyu, bamwe kubera ama complexe d'infériorité, abandi mufise ibindi bintu tutazi. Turabasabye turabingenze nukuri. Nous les jeunes turakeneye kugenderanira. Ikindi naco nari nibagiye, Perezida w'u Burundi muri Kinshasa avuga ngo azofasha abajene b'u Rwanda ngo bagire pression ku gihugu cabo, kuri perezida wabo. Ibaze iriya speech yivuga Paul Kagame akavuga ati jewe nzofasha abarundi, abajene b'abarundi bagire pression kuri perezida wabo. Cyari kugenda gute? None ucugaruka ukavuga ngo umuntu n'umwasi wawe, kandi w'amajambo sindigera numva u Rwanda ruvuga ngo Burundi bwateguye kudutera. Abategetsi babo ntavyo baravuga, ariko twirwe turumva perezida ngo abanyarwanda bagira badutere. Kiyumvira none bagutera. Erega nyakubahwa perezida w'u Burundi, nukuri nyakubahwa perezida w'u Burundi, bariya bana b'abarundi uri kurarungika muri Kongo, bariya bana b'abarundi uri kurarungika muri Kongo b'abasirikare barajayo, bamwe bakagenda batabishaka, bashitseyo bagatoroka bakaja muri ya miharigwana. Umusoda atorotse
arabizi neza yuko agarutse mu Burundi azofungwa canke akicwa. Uwo muntu niwe danger kuri wewe, wamurungitse uzi ngo ni ibintu vyiza kuri wewe, ariko agiye kuba danger kuri wewe wamurungitse, kuko azokora kuko rega ntazokwemera guhera muri Kongo imyaka yiwe yose. Azogenda yifatanye n'imigwi canke bashinga imigwi bagaruke mu gihugu baze guhungabanya umutekano, kandi kibabaje ibyo byose iyo bibaye umunyagihugu muto ni wasiga ubuzima. Umunyagihugu muto ni we ahasiga ubuzima. Mwebwe muri ryamiye mu bitanda vyiza, mwicaye mu ntebe nziza, ariko wa munyagihugu wo hasi atazi nuko intambara atanguye ni wapfa. Gira impuhwe. Nimba twama tubona muri mu masengero mushize amaboko hasi mushize amavi hasi n'amaboko hejuru. Niba by'ukuri Imana yigisha urukundo, nimugirire urukundo abo banyagihugu bato bapfa baziriza intambara, batazi nuko zatanguye, badafisemo na intere n'imwe, kuko abanyagihugu nibo bahasiga ubuzima. Rero imbere yo gufata abasirikare b'i Burundi mukaza kubarungika muri Kongo kuja kurwanya intambara batazi badatahura, mwibuke yuko bashobora guhindukira bakaba ari bo bansi banyu, kuko bagiye muri Kongo babeshe ntitubibona, barakinagira bakiruka bagahunga, kandi abahunze baca bagenda bakajoininga babandi bariko barabirukako. Abadashoboye kujoininga nabo bazogenda bakreya ayandi marume, bice bigenda ayandi mamirise, bice bigenda gute? Ingorane. Rero nyakubahwa perezida, nukuri haranira kuganira, murondera amahoro. Ibiganiro vy'Arusha vyarabazanye ku butegetsi, namwe nimuharanire ko mu Burundi hadasubira kumeneka amaraso. Hanyuma izi mbonera kure nazo zitagira intero zirigwa ziraza mu mantu y'abantu zivuga ko zizobica zizogirane. Aba bumva umenga niko kuvugira ubutegetsi, niko kugirane, bashire ku murongo mu bakosore, kuko ibi bariko barakorera egeje bazobikorera biwanyu, kuko none ntimubizi neza. Ndibaza ubwenge bwanyu burabatahuza yuko uno munsi abo muri kumwe nk'abakunzi banyu muri politike ejo bishobora guhinduka, kuko muri politike abantu baracanamo. Ikimenyimenyi bunyoni ntapfunzwe, none ntimwari muri kumwe muri politike. Rero izi mbonera kure nizitagira discipline, zikumva yuko ikiremwa muntu ubuzima bw'umuntu ari amazi aseseka ntibayore, ejo mushobora kwisanga ziriko ziruka kuri mwebwe. Mushobora wewe witwa ngo uri mukuru wazo kumva yuko umengo no musi afise power, ejo ushobora gusanga ziriko ziruka kuri wewe. Ibi ziriko zirambwira no musi ngo zizonyica, ugasanga ejo bariko bazibwira wewe, babibwira wewe, kubera yuko kaba ari mwizo bayahindutse. Noneho wa undi yahora ari umuhigi agahinduka uhigwa. Isi irazunguruka, ukwizunguruka niko n'ibintu bizunguruka. Ciza, haranira ubutungane, haranira igihugu kitavangura, igihugu, kandi ibyo birashoboka. Nukuri ibyo mubishatse, ndabizi nta n'imyaka 3 byo basaba. Hari modeli nyinshi twagiye turabona, ibihugu umuntu agahaguruka kubaka igihugu kandi from zero kikaduga kigashika ahantu abantu bose bakagitangarira. Birashoboka kandi ntihararengerana, ariko nimwarindira ko harengerana niragira ibi muzaba muri ko murasigira abana banyu. Murakoze. Yari umushinga amateka yitoye, jewe ndi umushinga amateka nitoye. Murakoze. Imana ibandanye irinde Uburundi n'abarundi.